Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora vyose, Mana uvuga bikaba, Mana uteka bigakomera, Mana urema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ndasengeye uyu mwene data ugiye kumva ijambo ryawe, riramwubaka kandi riramukomeza uko rimusanze, ntabwo ariko rimusiga, rirazana impinduka mu buzima bwe no kwimwerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracariho ivyizigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracariho ivyizigiro ko wakomera, ko watera imbere. Haracariho ivyizigiro ko wagera ku nzozi zawe. Haracari ivyizigiro ko wavyara ukonsa ugaheka nk'abandi. Haracari ivyizigiro ko iyo ndwara wayikira nubwo abaganga bakubwiye ngo nikira. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ni Imana ikora ivyatunaniye. Nimba hari ibintu vyakunaniye, Imana yo mwijuru ivyo nivyo ije gukora mu buzima bwawe. Aho yagejeje abandi nawe yahakugeza. Ntabwo arobanura ku butoni ivyo yakoreye abandi, Imana nawe yabashaga kubigukorera. Mwarahezagiwe cyane gose. Imana yampaye message kubw'ubuzima bwawe. Imana yantumye kugira ngo intambara urimwo ntabwo ari yawe. Sinzi intambara uri kuragwana, sinzi intambara uri kuragwana mu rugo rwawe, sinzi intambara uri kuragwana mu kazi kawe, sinzi intambara uri kuragwana muri fiançaye yawe, sinzi intambara uri kuragwana mu rugendo rwawe, sinzi intambara uri kuragwana mu itorero urimwo, sinzi intambara uri kuragwana, ariko Imana yantumye kukubwira ngo intambara ntabwo ari yawe. Sinzi abantu batatse ubuzima bwawe kugira ngo babuhagarike nibutera imbere, sinzi ibintu batambitse imbere y'ubuzima bwawe kugira ngo bikubuze kugera mu masezerano, bikubuze kugera mu vy'Imana yateguye. Mana yantumye kukubwira ngo intambara si yawe. Imana niyo yatanguje ibijyanye n'ubuzima bwawe, kandi Imana niyo izabisozera. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma hejuru y'ubuzima bwawe. Imana twizeye twakurikiye, yo yuguriye ntawugara, niyo yugaye ntawugurura. Turasoma mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma ibice byaho 20 umurongo waho wa 15. Aravuga ati nimutege amatwi yemwe bayuda mwese, namwe ababa i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko waragize. Ati ntacyo mutinya canke ngo muranduke imitima kubgayo masinzi y'ingabo, kuko intambara atari yanyu ariko ni y'Imana. Aho ugomba kugera uko wangana kose, intambara ntabwo ari yawe. Siyo uzagwana kugira ngo ushike kuri zijya nzozi zawe, siyo uzagwana kugira ngo ushike kuri zijya ndoto zawe, ariko Imana yo mwijuru niyo igiye guhaguruka kugira ngo igwanire ubuzima bwawe. Harabakugwanije ngo ntugere kure, harabakugwanije ngo urugo rwawe rusenyuke, harabagwanije mariage yawe, harabagwanije business yawe, harabagwanije iterambere ryawe, harabagwanije ingabire zawe, harabagwanije ishengero ryawe, harabagwanije umugwi wawe, harabagwanije urugo rwawe, harabagwanije iterambere ryawe, harabagwanije urugendo rwawe, ariko Imana irahagurutse kugira ngo igwane intambara ku buzima bwawe. Imana irahagurutse kugira ngo igwanye ivyakugwanyaga. Imana irahagurutse kugira ngo ihindure ivyasi guhinduka. Imana irahagurutse kugira ngo ishire ku rutonde ibitari ku rutonde. Imana ije gutondeka ivyari bitonze nabi mu buzima bwawe. Imana ije gushira kwiherezo intambara zari ziri ku buzima bwawe. Imana ije gushira kwiherezo ubukene, ubushomeri, ivyo bibazo wari umazemwo igihe. Imana ije gushira kwiherezo izo ndwara zari zisengereje ubuzima bwawe. Imana ije gutumura ivyari vyaritambitse imbere y'ubuzima bwawe. Imana ije gufukura alebo shakita noshke ivy'abansi bari baragutwikirije kugira ngo ntugaragare. Hari abantu muboneka nk'abarozi kubera abarozi barabaroze, babashyiraho ishusho y'abarozi kugira ngo mu maso y'abantu mugaragare nabi. Hari abandi mwashyizweho ishusho
z'abasaza, z'abantu bashaje kandi mukiri bato. Hari abandi mwashizweho ishusho z'abamaraya, za bamwe bicuruza. Hari abandi mwashizweho ishusho y'abana atarabizegwa. Iyo shusho nikuveho. Ishusho iyo ariyo yose abadayimoni bakwambitse irakuvaho, uridegembya mu izina rya Yesu. Hari abantu babuwe, hari abantu batakaje impuzu zabo, abapfumu barazitwaye, amasutalamande barazibahaye ngo bazikorere hamangetengete. Hari abantu amazina yabo yamaze gutwarwa ikuzimu mu izina rya Yesu. Ayo mazina turayavanayo. Intambara zari ziri ku buzima bwawe Imana igiye kuzigwanya, igiye kuzigwana. Birivuga ngo Imana ihagurutse abasi barasanzara. Reka Imana ihaguruke mu buzima bwawe, abasi basanzare. Abari baritambitse imbere y'urugo rwawe, imbere y'uruvyaro rwawe, abari baritambitse imbere ngo ntuvyare, nturongogwe, nturongore, ntutere imbere, nturonka akazi. Abari baritambitse imbere y'ubuzima bwawe ngo ntihubake inzu, ngo nturonka akazi, ngo ntutere imbere, urugendo rwawe nturucemwo. Mu izina rya Yesu hari imbaraga z'Imana zimanutse, hari ububasha bw'Imana bumanutse kugira ngo bubohore, kugira ngo bugobotore abo Satani yari yaragobetse ubuzima bwawe. Mana y'ubwiza budasanzwe, uri Imana y'amaboko akomeye, uri Imana ikora ibidasanzwe. Yehoshafati yaragoswe n'ibihugu ndetse n'abanzi bashaka kwica ubuzima bwe, bashaka kwangiza ubuzima bw'igihugu ciwe. Arahaguruka arasenga, maze nawe uritaba, uravuga ngo intambara si yawe, intambara ni yanje, kandi warayigwanye. Mana y'ubwiza budasanzwe, haguruka urwane intambara y'aba bene data, haguruka urwane intambara yo kuroranirwa k'ubuzima bwe, haguruka umugwanire, haguruka umuneshereze. Inkomezi ziwe zabaye nke, hari ahantu yifuza kugera, aba byarase. Mwami Imana, niwe wugura ntihagire ugara, niwe wugara ntihagire ugurura. Ugurura izugaye, bohora ibiboshwe, muha akazi mu izina rya Yesu. Mukure mu bushomeri, muha akazi gasobanutse. Ugura imiryango y'iterambere mu izina rya Yesu. Mu mutahe amaziga ariko araririra, ugukwezi nyina uhabwe. Uru rugendo rwiwe abarozi bari barugaye, bamuteje intambara, byarase, byariborose mu izina rya Yesu. Turabibrokoye urugendo rwiwe, turaguguruye, turakwiye intambamyi, turakwiye amabrokaje, turakwiye amabariyeri, turakwiye inzitizi mu izina rya Yesu. Uru ruvyaro rwiwe turarubohoje mu izina rya Yesu. Kuvyara abahungu n'abakobwa, impemu y'ubugumba irakuweho. Akarimbi yashingiwe ngo ntavyare, ago karashinguwe mu izina rya Yesu. Uyavyaye umwana umwe arangirizaho, nduguruye avyara abandi bana, ndabohoye mu izina rya Yesu. Ndamanuye umuriro, ndakubita hasi imbaraga z'umwiza, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abadayimoni zagwanije ubuzima bwawe, zikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Abadayimoni bakubujije amahoro, abo turabasohoye mu izina rya Yesu. Ibikugwanya uhoraho nabigwanye, izaguhagurukiye Imana ibihagurukire mu izina rya Yesu. Mana ikizira aho utabonaga izira, Mana ugurura, Mana bohora, Mana tabara mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ndwara nimuveho, iyi dayimoni nimuveho, iyi dayimoni mu buzitiro ndayikankamiye, sohoka muvemwo mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ndwara ya sida nikamangane, nive mu maraso, nive mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Iyi ndwara ya kansera, iyi ndwara ya hepatite nikamangane mu buzima bwe. Iyi asima niranduke mu izina rya Yesu. Uyu mutima nawe nukire mu izina rya Yesu. Aya masigo nakomere mu izina rya Yesu. Ibizunguzungu bihagarare mu izina rya Yesu. Uyu mugongo nukire mu izina rya Yesu. Ibibyimba byo mu nda nibikamangane mu izina rya Yesu. Ipararize nihagarare mu izina rya Yesu. Gutwi kwazivye nikuzibuke mu izina rya Yesu. Maso atabona turayahumuye mu izina rya Yesu. Rabaseterebondo rikabaregi basate, igitero cy'amaso turagihagaritse, nakomere nabe muzima, yidegemvye mu izina ry'umwami Yesu. Iyi nyatsi abadayimoni bamuteje nta kintu akora ngo gitere imbere. Iyi nyatsi irakamanganye, muri Imana uturire ivyo bashize mu biganza bye, ivyo batongereye ku mafaranga ye. Alebo shakita
Haleluya. Hari abantu yahaye amafaranga mwami Imana kubwo kugira neza, ariko bayakoresha nabi, bayatwara bamwe muri toilette, abandi nabo bayataye mu mazi. Baravuga ngo kuruzi rutemba, ngabariko rutembana amafaranga ntazigere aronka amafaranga mugirira ikimazi. Iyo mpemu ndayisenyuye, iyo mpemu bakohereje kugira ngo amafaranga uronka nakugirira ikimazi, ndayirukanye mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Iyo mifuko yatobotse ndayishonye mu izina rya Yesu. Iyo nzu yawe nuyirangize kuyubaka, akira ibikoresho mu izina rya Yesu. Ndabona ingendo sugurutse, alebo shakita noshke, wewe ukuguru kwawe kwabaye paralize, Imana iguhaye inkomezi mu izina rya Yesu. Kurakomeye, amaraso natembe muriko katika jina la Yesu. Umaze imyaka 4 uri mu rugo wabuze uruvyaro, Imana iguhaye uruvyaro mu izina rya Yesu. Wewe wadepoje mu office 3, ivy'urugendo rwawe vyanka, iyala masute geboria, iyo office ya nyuma ugiye kudepozamo akazi karabonetse, urugendo rwa rurugurutse mu izina rya Yesu. Wewe uri mu ma office wadepoje passport, Imana irakugururiye. Bari baragucishije ko abandi, ariko nawe inimero yawe irashikiriwe mu izina rya Yesu. Ndatuye mariage nziza kuri uyu mukobwa, kuri uyu musore mu izina rya Yesu. Babanye n'umugabo batarakora mariage, ndatuye mariage karabasute keboria. Ibihome vyasibiye ubuzima bwawe birasenyutse, inama z'ababi turazihagaritse, abari amashano, abari uburozi burakamangana mu mibiri yabo burasohoka mu izina rya Yesu. Abafite imanza zasego zitadanuka, zino manza ziradadanuka mu intsinzi, mu buranire, muvuganire mu izina rya Yesu. Uyasuye inyuma, uyadebukiwe, uyananiwe, reka umwongera imbaraga, Mwuka Wera wawe yongera manuke mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Izi ngabire bazimije turazakije, inyenyeri batwaye turayigaruye mu izina rya Yesu. Tuguruye akazi, twatuye promotion ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Urugo rwa rugiye gusenyuka, nigubakwe masotabaya. Iyi mpemu yagomba kurusenya turayirukanye, mpemu yo gutumvikana mu muryango turayirukanye, mpemu yo gutemegwa turayirukanye, turatuye ukwemegwa, turatuye igikundiro hejuru y'ubuzima bwawe. Akira kwemegwa mu izina rya Yesu, akira amavuta masha mu ngabire zawe, akira insinzi, akira iterambere, akira kuroranirwa, akira amahoro, akira umunezero, akira amagara meza. Iyo ndwara irakamanganye mu mubiri wawe kayebo shakita. Ramando, urakoze mate keleboria, urakoze kubohoye, urakoze gutabaye, urakoze gucinzira, urakoze kubishyura no madeni y'umwene data, urakoze kumukuye mu ibohero, urakoze kumutabaye, urakoze kumukoreye mariage, urakoze kumuzaniye umufasha mwiza. Aleboria manda, urakoze mwami Imana kuje kumwambika, kuje kumugaburira, urakoze kugura imiryango, urakoze kumuhaye inzu, urakoze kugura urugendo, urakoze mwami Imana kumuhaye uruvyaro. Iyi urakoze kwikijije, icubahiro amashimwe nibihabwe wewe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ikoze ibintu bidasanzwe, Imana iratabaye inshuti yanjye, bivuga ngo ishoboye gukora ibirenge ivyo dusaba, ibirenge ivyo dutekereza. Imana ikoze ibirenge ivyo twasenze masutalabaye. Ariko Imana yambwiye nkubwire ngo intambara ntabwo ari yawe, intambara urimo ntabwo ari yawe. Reka kwivuna, reka kwivuna ntabwo ari yawe, reka kwivuna. Yoshafati yashize imbere abaririmbyi badalasotekelemondo, maze Uwiteka aramanuka ngazana ugusubiranamo mu bansi ba Yoshafati. Imana izanye ugusubiranamo mu bansi bawe, abari kubategura gusenya ubuzima bwawe. Imana izanye ugusubiranamo muri bo. Ugiye kwakira amakuru y'umwe muri bo akubwire ngo twari twarateguye ibi n'ibi, ariko jewe nabivuyemo. Imana iguhaye umugisha, Imana ikugiriye neza, Imana yambise ubuzima bwawe, Imana ihaye agaciro ubuzima bwawe, Imana ihinduye ivyase guhinduka mu buzima bwawe. Wewe wari warasubiye inyuma, Imana igufashe ukuboko, ntiwongere kuraba inyuma, utazahavumera nka mukaroti baramiriza urugendo. Imana igufashe ukuboko. Urakoze mwami Imana. Haleluya. Urifuza kubandanya usengerwa, ufise umutwaro runaka, hari inzozi warose zirakuzazanira, tuba tuhari kubwanyu bene data. Twakure kuri no nimero plus de 157 65 157 339 agasaraba amajana 257 665 177 amajana 339. Iyo niyo WhatsApp yanje mushobora kunyandikiraho. Mwari kumwe na Apotre wa Kristo Glory Shine. Sangiza abandi rino sengesho ryashobora
kubafasha nabo ukaba wandikishije ibitsibo mu bwami bw'Imana. Birashoboka gudukurikiranye uri kuri YouTube, kanda subscribe canke sabone ukande na like, byagufashije andika muri commentaire. Nimufite inshuti zawe zipartage, Imana iguhezagire cyane. Uri kuri Facebook ni uri kuradukurikiranira, kanda follow, kanda ahantu handitse follow cyangwa ahantu handitse suivi. Nimba telefone yawe iri mu Gifaransa, kanda ahantu handitse suivi. Kabiri mu Kirundi, kanda ahantu handitse gukurikirana. Ivyo bigufasha iki? Igihe cyose dusizeho ikiganiro urabimenyeshwa muri telefone ko hari ikintu dushizeho, maze ukabasha kugikurikirana. Nimba wakunze ibikorwa byacu, bikore gutyo. Imana iguhe umugisha. Mwarahezagiwe cyane.